nta kintu wompa nibujumbura barazi nta kintu wompa cyotuma ndeviye ukuri biragahera nshira uruhande ukuri apana notuma ndagufasha mu bindi cyangwa tukazokundana ibindi cyangwa ugashaka ukava hunyasa ushaka kuvuga ati sinzogaruka hajya hano ariko nutakundana na Yesu nutagendana na Yesu nutahindura ubujyajya bwawe nutahindura amafuti yawe nutahindura uburozi bwawe ni gute mu bantu b'Imana nk'aba ubona bakoranye uzumva ngo hari umwana bahaye Yesu ngo bahaye ishano gute mu bantu b'Imana nk'aba gute mbega abantu b'Imana bari seriye baroyehe mbega abantu buzuye mpemu yera baroyehe mbega abantu batinya Imana baroyehe mbega abantu bejejwe bagiyehe Imana idufashe cyane Imana idutabara aho ugira ngo murasura kuvuga amen mushake muyireke ivyiza mbere mwonaireka mugihe mwovuga ngo amen muri mwebwe atameni rimwo ivyiza mwoyireka rega amen ivuga uyifise y'amajambo tumaze iminsi tuvuga ku majambo abiri twatanguye ku ijambo rivuga ko dusenga Imana idasanzwe amen twaje kurondera Imana amen Imana idasanzwe niryo jambo twahereyeko tuca tubandanya kwerekana ibikorwa by'Imana idasanzwe none rero nubu nagomba ndakubwire ngo iyo twaje gusenga ni ya yindi imeze gute amen Mana yacu ntisanzwe ikora ibidasanzwe kuko ari Imana idasanzwe iyo turabye ibikorwa bigaragaza Imana dusanga ari bidasanzwe igituma yitwa Imana nuko ikora ibintu bidasanzwe ubundi Imana zisanzwe zagiye zikora ibintu ntibibe vyo ariko turizera Imana idasanzwe iyo niryo jambo twahereyeko tubandanya ku ijambo rigira kabiri abatashoboye kuboneka hano ijambo rigira kabiri ryavuga kuri Yohana na Petero twasomye hariya mu byakozwe n'intumwa 4 ku murongo waho wa 13 dusanga hepfo ba Petero na Yohana bakoreshejwe ibintu bidasanzwe kubera bari bafise Imana idasanzwe dusanga barashoboye gukiza ibimuga barashobora gutabara abantu kandi batize ariko kandi baravye bitangaza n'ibimenyetso bikorekera aho hantu ijambo twahagazeko ngo bamenya yuko abo bantu bagendanye nande amen niryo jambo twashoboye guhagararako tumenya yuko abo bantu gituma bakoreshwa bikomeye nuko babanye na Yesu bagendanye na Yesu naho batari bize amashuri akomeye cyane ariko bamenya yuko abo bantu babanye na Yesu uyu munsi rero nimba hari umuntu yagendanye na Yesu agakorana na Yesu acakora ibidasanzwe rero nubundi jambo niryo tugiye gusangira hepfo gato tugomba dusaba umuntu ashobora kudusomera kandi niri nyene ariko turaza guhagarara ku murongo wa 16 ntaco bitwaye twari twahagaze ku murongo wa 12 ariko hageze umuntu ashoboye gusoma neza akadusomera aho nyene mu byakozwe n'intumwa 4 murongo waho wa 12 agaca abandanya gushika ku 16 mu mwanya dufise muto twoca dusenga Imana uyu munsi nkuko nabivuze ejo nta mwanya munini nza kugira wo kwigisha umwanya wo kwigisha neza uzobejo no ku munsi wa Mungu ariko ico tugomba ni jambo ry'Imana twishimikiza ko mu gusenga gusa dusomere mukozi w'Imana ivya 13 ubandanye
12 kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Babonye ugushira amanga kwa Petero na Yohana kandi babona ko batigishijwe atari abanyabwenge, baratangara maze bamenya ko babana na Yesu. Hallelujah. Kandi babonye uwo muntu yakijijwe ahagararanye nabo, babura ico bavuga, barabataramura maze baja inama bati mbega aba bantu tubagire dute ko vyamenyekanye mu baba i Yerusalemu, ko vyamenyekanye mu baba i Yerusalemu bose yuko bakoze ibimenyetso kibaye rurangiranwa, natwe ntidushobora kubihakana. Ariko vyose bandanyanya nuko nyene, ariko vyoye kurushiriza kwamamara mu bantu, tubaharirize ntibongere kugira umuntu n'umwe babarira muri iryo zina. shaka ugereze ngaho dukomera amashi umwami Yesu. Mana ushoboye byose kandi Mana ukomeye cyane, izina tuboneramwe amahoro, izina tuboneramwe gutabagwa, izina tuboneramwe ubushobozi. Iki gikorane kiri hano turagisengeye, duhamagaye ijuru ry'amajuru ngo ryururuke ahantu mw'iki gikorane. Duhagaritse ikintu cyose kitavuga Imana, duhagaritse ubugombe bwose bw'umugwanizi, duhagaritse ibitero bya shetani, duhagaritse impwemu mbi z'abarozi n'abakonikoni, duhagaritse inama zose z'ikuzimu, duhagaritse ibitero byose byateguwe kugwanya ishengero, duhagaritse ikintu cyose ikuzimu cyapanzwe. Ubushobozi bw'ijuru bwururuke butera amabombi ikuzimu, ubushobozi bw'ijuru bwururuke busambura ibitero byikurikije ishengero, ubushobozi bw'amasezerano y'ijambo twahawe ko tuzosenda abadayimoni butangure bukora abadayimoni bahunge mu izina rya Yesu. Turahamagaye ijuru ry'amajuru, abadayimoni bari bikurikije ishengero, kuko ijambo ryawe ryambwiye ngo abana b'Imana iyo bashengeye ngo abadayimoni nabo barabikurikiza. Uyu mwanya ndategetse abadayimoni batwikurikije batuva inyuma mu izina. Dukomera amashi umwami Yesu. Twumvise abantu babiri, Petero na Yohana, bakoreshwa ibintu bikomeye cyane. Ibitangaza birakoreka, utwumiza turakoreka, ibimuga biramuguruka, abantu barakizwa, ngo bafata umwanya wo kwiga kw'izo ntumwa. Amen. Baravuga ngo aba bantu ko batize, ni gute bariko bakoreshwa ibitangaza nk'ibi? Aba bantu ko badakomoka aho twari tuzi ibitangaza, ni gute aba bantu bariko barakoreshwa ibikomeye nk'uko? Ariko ngo basubiyemo neza gutohoza, basanga abo bantu babanye nande. Ndagomba tube mu bihe byo kubana na Yesu. Haleluya. Muntu w'Imana, ngomba nakubwira irindi jambo rikomeye. Warabanye n'abantu nta ntambwe wateye, warabanye n'abantu ntaho bakugejeje turetse kuguca intege, warabanye n'abantu nta kintu bakumariye turetse ahubwo kugusubiza inyuma,
warabanye n'abantu nta kintu bakumariye turetse yuko ahubwo bagiye bakwihebuza bakakubwira ngo ntibikunda, bakakubwira ngo ntibishoboka, bakakubwira ngo nta ntambwe uzotera. warabanye n'abantu ibintu n'iyi saha ubana nabo ibintu biguma vyanga, n'iyi saha utemberana nabo urarana nabo hari ibintu bitagenda neza. ariko nagomba uyu mwanya urengana abantu bane nande. ariko kandi ngomba ngaruke woca uvuga ati uwo mukozi w'Imana atubwira ngo Imana tubane nayo ko mbega niho Imana ikoze ica mu bantu mbega bizogenda gute? Umviriza ndakubwira, naho uzobona umuntu hari icyo azokumarira akakugirira neza, ntuze wibaze ngo niwe akigukiriye, abakikoze ku bw'itegeko ry'uwo Yesu. muri kamere y'abantu abantu nta cyiza kibamwo, ahubwo icyiza kiva ku Mana kigaca mu bantu, umuntu akagikora agikoreshejwe n'Imana. urashobora gutera haleluya. ikizokwereka yuko mu bantu ataciza kibamwo, umuntu uzomugirira neza, uzomwigisha, uzomwambika, uzomusabira akazi, uzomukorera ibyiza byose, ariko uzotangara uwo nyene ari waguhindukiye akakwibira icobo akagukorera ibibi byose kandi wamuhaye n'ubuzima bwawe. mwizina nagomba nakubwire ku umuntu nta cyiza kirimo. haleluya. tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. yo haleluya. ntuzoreke gukora ikintu cyiza ngo nukubera muri kamere y'umuntu ari ugukora nabi. uravye ingene Imana yagiriye neza Abisirayeli, uravye ingene Mose yasengera abantu akababa hafi, ariko bakamuhinduka mu mwanya mutoyi cyane. muri kamere y'umuntu uzokora igikorwa ciza witeze ingero ku Mana yonyene, ntuzokora igikorwa ku muntu witeze ingero kuri we. ntuzokora igikorwa witeze ngo azogusubiriza mu nkoko. oya, abantu baribagira, abantu barahinduka, ariko niwagora igikorwa ciza uzogikorera umuntu witeze ingero ku Mana, uwo naho atazokwishura Imana izoca ahandi kwishure. nta muntu ari hano ngo atere haleluya. nta wundi ari hano ngo atere haleluya. uziko ndiko ndafashwa? uziko je ndiko ndafashwa? haleluya. amen. maze gukorera abantu ibyiza, nkabakuramwo abazimu, nkabakuramwo abadayimoni bababangamiye, mbere bamwe barabye banapfuye. ukabagirira neza mu buryo bukomeye, inyuma y'igihe gitoya amajambo bazokuvuga sha ariko nta gitangaza, niba atakuvuga uzoba atagikorwa uri kurakora mu bundi. amen. ubundi ijambo ry'Imana ni ryiza cyane, mbere n'abarundi barabiciye umugani mwiza, baravuga ngo igiti cyama nico gitegwa iki? umukaratusi muhora muwutera amabuye, umwembe nawo, imicungwe, nimba hari ivyamufise rero witege ko bazogutera iki? haleluya. umuntu
muntu, ariko nimba ufise ivyamwa vy'Imana bazogutera ibuye ry'ijambo, bazogutera ibuye ry'agasuzuguro, bazogutera ibuye ryo kukugwanya, bazogutera ibuye ryo kutakwemera, bazogutera ibuye ryo kugusubiza inyuma, bazogutera ibuye ryo kugupinga, bazogutera ibuye ryo kutakwemera. Nibisanzwe na Petero umunsi umwe yari kumwe na Yesu, bariko baragenda bagiye mu gisagara kimwe. Yesu aramubwira ngo tuja muri kijya kibanza. Petero abwira Yesu ati Yesu, hajya ahantu ntuhaje, ntuzi ko cyagihe batakwakiye. Umva umuntu yitwa Petero ari kumwe na Yesu, aramubwira ngo kijya gisagara ntukijemwo, kandi Yesu yaragiye kugikiza, kandi yaragiye kugitabara. Petero aravuga ati Yesu, iki gisagara ntukijemwo. Mwumvise umuntu yanka ko we utabagwa, umuntu yanka gukizwa, umuntu yanka gutera intambwe, umuntu yanka gushika kwisezerano, umuntu yanka kuvyara, umuntu yanka kudandaza ngo wunguke. Umuntu we iyo ukundanye n'umusheri, mugendana n'abasheri, abantu baragunzwa bagashavura bagatuntura. Iyo uvyaye abantu barababara. Umva umuntu Yesu umuntu igihe cyose uteye intambwe umuntu arakwega agasubiza inyuma. Igihe uri kuraroranirwa kamera y'umuntu we wacababara. Umuntu ndakubwira ijambo rikomeye, ntiwite ku vy'abantu, ntiwite ku vyo bavuga. Oya, haleluya, haleluya, haleluya. Petero aramubwira ngo, Yesu aramubwira ngo herera inyuma yanje Shetani. Yesu adufashe cyane. Umuntu akoreshwa na Shetani kenshi. Petero yari inshuti ya Yesu, yabana na Yesu, yagendana na Yesu, ariko mu mwanya mutoya Yesu aravuga ati ngiye muri kijya gisagara ndabatabara. Petero ati banzu bareke bakome. Umva umuntu uzogirira neza, ntuzoraba ibyo wamukoreye, uzomenye ngo ndabikoreye nde. Imana itibagira, Imana idakora nk'abantu, Imana itarobanura ku butoni, kandi niwagikora Imana izozunguruka ibicishe hirya ibizungurukane, abantu bakwanke, ijuru rikwemere, abantu bagupinge, Imana igushigikire, abantu bagusubize inyuma, nayo ikuduze. Haleluya, haleluya. Ariko nta muntu hari hano ngo atere haleluya. Ninde yarazi umusumwazotwara Egiputa, ijambo Imana yivugiye ntirikeneye imfashanyo y'umuntu. Nzabirebesha amaso yanjye, amaboko yanjye abikoreho, maze mbibe mwonezerewe bitewe n'imirimo myiza. Amen. Teri yindi haleluya. Kumurongo wa 16 hanejereje cyane, Imana ishimwe cyane. Baravuga ngo abo bantu babana na Yesu, abo bantu bagendana na Yesu, batanguye gukora ibikorwa byamamaye. Iyo umuntu agendanye na Yesu, haleluya, naho bo kunyegeza ntunyegereka, naho bo gufundikira nufundikirika, naho bo kuboha pasite bakaguhambira
tugendane na Yesu. Ndagomba ko tugendana na Yesu gusumba kugendana n'abantu. Niwagendana n'umuntu ntuzomubone nk'umuntu, basi uzomubona ati basi ubu arimwo Kristo Yesu. Igituma ngendana nawe nukubera Yesu ari muri we. Ugendane nawe wisunze ivyo. Yo umuntu ikintu bita umuntu, yo namye niga ku bintu bita ikintu bita umuntu, ndaraba ingene umuntu akuryoherereza, akakunezerereza, akaguhamagara ngo ngwino ndagusororere. Hari abantu hano b'abakobwa bagendana ibikomere by'ibiguma, bakundanye n'abantu, bakabagurira amafi, bakabagurira amaragu, bakabagurira inkoko, bakabagurira ibintu byose bibaho, bababwira ngo uri umusoso, uri igitigu, uri igitabazi, uri ishugwe, uri isheri, uri iki. Akamubwira ngo nzogukorera ibi, nzogufasha, nzokubera so, nzokubera nyoko, nzokubera Imana, eka mbere nzokujana mu ijuru, nzokujana i Buraya, nzogukorera ibi, nzoguha imodoka, nzogukorera ibi. Bikarangira mu kwezi kumwe amuhemukiye we. Uwo n'umuki umuntu subiza amaso inyuma, uraba abantu bagukomerekeje, uraba abantu mwagendanye, mwicaranye ku ntebe y'ishuri, mwakoranye muri sosiyete, mwakoranye mu kazi, mwaririmbanye muri korale, mwakoranye ibikorwa, mwagendanye, mwambaye impuzu zisa, mwatizanije, mwagaburaniye, mwasohokanye, ariko aribo bahindukiye bica rwa rubanza rwawe. Nibo bahindukiye bavuga kuri umuntu mubi, nibo bahindukiye. Yo uwo n'umuki. Muze basha dukundane na Yesu, tugendane n'abantu, ari uko tubabazigamwo Yesu, tubane. Oya ndagomba kugendana na Yesu wenyine. Ndagomba kugendana nande? Yo umunsi umwe reka ndabatera inkuru. Twikundaniye na sheri, turakundana shaho, turakundana, ndavuga tuyu no gupfa yopfa ku bwanje, kandi nabona nyene yopfa. Ubwa mbere narababwiye ryari, ankunda ndiki ndumukene w'inyuma, ankura mu bukene, arankunda, araheba abasore b'abakire b'abatunzi, kubera iwabo barabatunzi, nanje nibereye umukene, baba mu mazu meza cyane, nanje nibera mu kazu ka nyakatsi. Arankunda, nanje ndamukunda, ndavuga atuyu sheri mugona je naragusumbije kugukunda vrema, naramusumbije. Wewe warankunza kandi agace gato ucurampeba, ariko jewe raba urabona uri umusazi, sinagumye ndagukunda. Uri umusazi amezi indwi, uri umusazi wiruka ufata imipanga ngo nteme, sinagumye ndagukunda. Inyuma yaho wibaza ngo namukunda kubera iki? Abantu baraje ati muhebe, muracari bato, uracari muto, uzorongora uwundi. Urabona uragumana n'umusazi, nabi wabo bananiwe, bose bananiwe, umusazi muhebe, uzotoronka uwundi. Ariko nkamuraba nkasanga nta kintu na kimwe turapfa, navuga ati none ndamuheba kubwo yasaze, kandi atari we yisarishije, yasarishijwe n'abarozi kweli. Ndavuga ati hubwo umuti ngomba mpangane n'abatumye asara. Kandi abo bantu babimbwira bo barabagenzi banje, kandi no mu muryango baraza bakambwira ati uyo muntu umusazi muhebe. Kandi
kandi mu nda yiwe harimo akabebe k'imfura yanje, kandi iyo mfura yanje ubu ifise imyaka 30 niyo. Abagenzi bakaza ati hebu uwo musazi, aba muri famiye ati hebu uwo musazi, inshuti ati hebu uwo musazi. Ndavuga ati jewe nzopfana nawe nzoheba mpaka mbonye byanse binaniranye. Mama wanje narababwiye yari umupfumu, nyina wiwe yari umupfumu, barakorana barapfumura baramupfura biranga. Birangira bambwiye ati rero nabo muri famiye bose ati ko byanse muhebe, nta wundi muti. None ko imiti twakoresha n'ubuhinga byose biheze byanse ubona bigenda gute? Cyavuga ati ubu rero mwebwe ko munaniwe ngiye kwa Yesu, nawe ngiye kwande kwa Yesu. Rero ndahageze sasa, amha kondisiyo ya mbere abakozi b'Imana barambwira ati wewe urihana. Jewe rero narinzi ngo narihanye, nsanga sindihana. Ndasubiramwe ndabwira ngo kubwo gukunda sheri wanje, mumbwiye kuryama ndaryama, mumbwiye gufukama ndafukama, mumbwiye kurira ndarira, mumbwiye kwiruka ndiruka, kuko jewe naramukunda. Sawa, ndabikora. Uwo munsi nyene aca arakira, yaraboshe amaboko amezi 7 abonkeye ku nkingi. Hano amakamba ariyo na hano amakamba yarinjiye, amezi 7 aboshe ku nkingi. Uwo munsi arakizwa, jewe ndakizwa mu gishingo cyo. Barambira ati banza ukizwe, iyo abari muzima niwe yari kwikirizwa. None ko ari umusazi, kizwa wewe wihana. Cyandihana. Imana yarakoze urakabona usaze. Erega hari gihe Imana ishiraho impamvu kugira igufate. Mwebwe mwese hano Imana idashiraho impamvu nimuba muri hano. Amen. Yo. Hallelujah. Sawa, iyo ni nahe rero. Turabandanije turanyarutse. Ariko rero ndamukunda ndiheba. Ariko nawe sha yari yarankunze. Yarankunze. We yankunze akantu kamwe gusa, ariko je namukunze ibihe byinshi. Ubu yankunze icyo namukundiye kimwe gusa, ni ingene yandobanuye mu bandi basore, urumva babakire, jewe akabaheba akampitamo. Ako katumye iyo utaza kunkunda kijya gihe n'igihe wari gusara nanje nari kwirabira hirya. Ariko ako kantu yakoze rero katuma kancumita mu mutima, nkaraba abasore abakiyahevye kubera jewe nkabona rampisemo, cyane ndavuga ati nanje nzomukunda pe. Sasa rero reka nsimbe, hagera ahantu rero mpinduka shaho. Hajya rero wampindutse yaje komana yanje naho umuntu rero wumva umuntu natabaye ari umusatsi, umuntu najyamye kari umusatsi, umuntu narara amaso ari umusatsi. Wumva rero umuntu hagera ahantu abantu bamubwiye, je barambwiye ati muhebe uwo musazi ndamwihanganira, nabo bakamubwira ngo ujya umugabo wawe ntagukunda. Impamvu atagukunda eheraba ya masaha narataha nagira ndataha, akambaza ngo warihe, dodora kunzu 2 ku muryango, akanyugurira 8 ijoro. Umuntu nakunze shaha ari umusatsi, ariko jewe nkaguma ndamukunda shaho, nkamuharasiyo byose. Ariko wewe kubera amajambo bamubwiye agateka agacagaburira abana. Warakoze mugo kungaburira abana, ahejeje kugaburira abana akaca yoza amasahani n'isafuriya bakubika. Mwumvise umuntu nakunze ari umusazi. Umuntu hageze ahantu kweri
abantu bamubwiye je barambwiye ati heba uwo musazi nguma nafashe, ariko wewe baramubwiye ati uriya mugaburiya ari mu bindi bintu nagukunda nakwitaho nkamugaburira ariko we ntangaburire. Uwo numuki sindiko ndababwira umuntu none. Yesu adufashe cyane. Ntabwo ndiko ndavuga wewe, ndiko ndivugira ibyo twebwe, ndiko ndivugira umuntu uko ameze. Yesu adufashe cyane. Yo ndabyibutse n'ukuri kose. Ndibutse umuntu we, ndibutse umuntu atagira Yesu, ndibutse umuntu atabana na Yesu, ndibutse umuntu atakiye Yesu, ndibutse umuntu we. Imana izokurinde guhura n'umuntu atagira Yesu, ariko Imana niyagukunda izoguhuza n'umuntu agendana na Yesu. Zoguhuza n'umuntu agendana na Yesu. Imana ishimwe. Hallelujah. Tuduze cyubahiro. Hallelujah we. Hari bihe mu bihe yangiriye nabi cyane birebire. Igihe kimwe n'igihe yanka kunyugururira, imvura iri kiragwa, itangura saa moya ihera saa 9 y'ijoro ndi ku muryango. Mugabo narakubabari. Nove wibaza ngo ndacabyibuka, ariko nibuka ibihe gusa. Nibuka ibihe. Ibaraza ryahehe. Yapondeye ngaho nyene. Abazimu bakaza bakambwira ati uzi kuri umugabo gito. Abazimu. Kandi aho nawe baza kukubwira. Ingorane rero nuko we bakubwira ugacushira mu bikorwa ivyo bakubari. Barakubwira ati tekera impuzu ugende, ngo kandi nivyo. Kacuzi tekera. Hakubwira ngo wobugayitse muhebe, ukaca umuheba. Jewe baraza bakambwira ati urasuzuguritse. Ubwa mbere iyi nzu niwe wayubatse, uru rugi niwe wagubatse, gutumara amasaha 9 inyuma y'urugi. Wewe ubona utarekijuju, wabona urumugabo mu bandi we. Abazimu bakazi hamwe kamenga nibo, kamenga nivyo, kavuga tuzi ko ari byo kweli. Mvumenga no kwitaza nkazinga ipantaro ati umuryango nije nawuteye nzoshira ku wundi. Mwumva nyene nazinze ishati, abazimu bakanzunguruka, abazimu bakurekure mu izina rya Yesu. Abazimu bagutera bakagupangira programa zitarizo, bakurekure mu izina rya. Nagira nditegura aho nogurutse ngo ntera umuryango, nyitambuka gucya nkumva ijwi rirambwiye ngo yo, ngo koko ngo kuwa Mungu wigishije gute. Numva umutima urasimba. Nanigishije ijambo rivuga ngo hahigwa bihanganira ibibagerageza, ngo nibamara kurama bazohabwa igitsibo cy'ubugingo. Iryo ryarancumise. Ngiye kuguruka ngo nkubite umuryango, ariko ikibazo abumva iryo jambo bakaryumvira n'abantu bakigendana na Yesu, n'abantu bakigendana. Ubundi abatakigendana na Yesu naho ubuhanuzi bwovuga, naho Imana yokora, naho wobona umenga niyo ibikoze, bararenga kwayo majwi. Mwe muyera kavuga ntibavyumve, bakanigana n'amajwi, bakabandanya gukora ibitari byo. Ariko ndagusaba kugumana nande na Yesu. Hallelujah. Mwanya numva ndahagaze, numva ndamara mashi, nangura kuraba abantu, numva ati yo ndagotse, nca ndafuka amatimana mbabarira, aya maguru yanje akizwe, aya maboko yanje akizwe, wamhemu mbe wagomba kungira nabi. Nsengera amaguru yagomba gukubita umuryango, nsengera amaboko yari karazinga amashati, ndavuga mfukama mu mvura, ndavuga ati amarasa mbonekeko, ahigu wihangana, niyamara kurama azohabwa igitsibo cy'Imana yahaye asezeraniye abagirante, abakunda Yesu, abamana na Yesu. Wa mukobwa we naho arabaguhemukiye, humura, gumana na Yesu azogushumbusha. Tera haleluya. Gendana na Yesu azogushumbusha. Gendana na Yesu. Haleluya.
guhindura, azoguha uw'agaciro, azoguha uw'umumaro. kandi Yesu abasha guhindura n'uwo yabaye Goliyati. Imana irashoboye kumuhindura, kuko n'Imana ishoboye bingahe byose. nimba hari umuntu yari yarabaye shetani, ni madamu wanje. madamu wanje yari yarabaye, urabona, ishetani. apana umwana wa shetani, apana umwuzukuru wa shetani, apana umwuzukuruza. wamenga yari we yiyiziye, narinzi uwamenga tubana na shetani nyene direct. direct, nta mbabazi zaba. igitangaje rero, ivyo byose yabikora ari umuririmbyi, akava kuririmba sasa. kandi mubakizwa, mubakizwa kabisa. nkamubona yakubisa akaririmbo, mbona yafashijwe ari hajya kuri podium ariko araririmba, nkavuga ati ibintu birahindutse. rimwe na rimwe baba baririmbye indirimbo nziza zifasha, nkavuga tuzi ko uyu munsi abaye muzima, natamuhira sasa. ikibazo rero nuko muriko muratwenga, majorite ya benshi ariko muboneka hano muri abakizwa, muboneka hano muri abagororotsi, ariko murenze ijya porotayi, murenze ijya porotayi. nimba hari abantu babesha ba mbere, usanga ari wewe. nimba hari umuntu araba pornography, usanga ari wewe. nimba hari umuntu asambana, usanga ari wewe. nimba hari umuntu abe injyajya, usanga ari wewe. nimba hari umuntu asakuza, usanga ari wewe. nimba hari umuntu ashira abantu muri groupe, ugasanga umaze amasaha abiri uvuga pastori, uvuga muririmbyi, uvuga mwene data, uvuga nakana, usanga ari wewe. ariko hageze muri louange na adoration sasa, ariko iyo hageze mu gutazira Imana, iyo hageze mu kuririmbira Imana sasa, narabye ujya mwene data ariko araririmba uwo w'impumyi, mbona mwese mugiye mu mpemu, cyanavuga ngo icyompa bakaba mwiyo mpemu bakayibamwo, mbona mwese bamwe murahumirije, mbona muranezerewe. ndavuga ati ariko Mana, iri shengero kumbe ni iki mpemu gutya? ndakurahiye. irihe ko impemu yanyu iri ku minwa gusa? Yesu adufashe cyane, Imana idutabare cyane. mu bintu rero ntazankora jewe, mu bintu ntazankora yemwe tuzokundana. oya ngomba ndabasengera uno musi so kwigisha, yari nakaciyemo. tuzokundana cyane, ariko sinzokwigera mvuga ikintu ngo ndagica iruhande. uzonyange cyangwa unkunde, na sheri wanje ndabimubwira, arabizi. ubu turikundaniye ni sawa, ariko ibyabaye ndabivuga, n'ibyo urimo ndabivuga. nta kintu wompa, nibujumbura barazi, nta kintu wompa cyotuma ndeviye ukuri. biragahera ncira uruhande ukuri, apana notuma ndagufasha mu bindi, cyangwa tukazokundana ibindi, cyangwa ugashaka ukava unyasa, ushaka uvuga ati sinzogaruka hajya ahantu. ariko nutakundana na Yesu, nutagendana na Yesu, nutahindura ubujyajya bwawe, nutahindura amafuti yawe, nutahindura uburozi bwawe, ni gute mu bantu b'Imana nk'aba ubona bakoranye, uzumva ngo hari umwana bahaye Yesu, ngo bahaye ishano? gute mu bantu b'Imana nk'aba? gute? mbega abantu b'Imana bari seriye baroyehe? mbega abantu buzuye mpemu yera baroyehe? mbega abantu batinya Imana baroyehe? mbega abantu bejejwe bagiyehe? Imana idufashe cyane, Imana idutabara. aho ugira ngo murasura kuvuga amen. mushake muyireke, ibyiza mbere mwonayireka, mu gihe mwovuga ngo amen, muri mwebwe ata amen irimwo, ibyiza mwoyireka.
rega amen ivuga uyifise, iva mu mutima hari imbere, kumva umuntu avuga ati amen haleluya, kumva ko Yesu we Imana idufashe. Iyo ndiko ndabona bamwe bari ndabona benshi bari hano bameze nka madamu wanje uko yarari kera. Hano hari abagabo batagondeka, hari abagabo bari hano noneho barangirira nabi uyu munsi. Avuga ati mbega yaje kuvuga abanyagitego uko naho mwontera amabuye sinobica uruhande. Paulo arabivuga kijya gice 16 ku murongo wa 10 igice cya 4 naho nosubiramwo nta ngorane, ariko bari wahasomye. Aravuga ngo ntituzoceceka kuvuga ukuri. Baravuga ngo turabagira gute? Bagira imigambi y'ibyo babagirira nabi. Baravuga ngo naho mwotunumisha, naho mwokugara ku munwa, tuzovuga uwo mwami Yesu no kugira neza kwiwe n'ivyo yanka n'ivyo akunda. Baravuga ngo kubw'ivyo rero nakundi ko tubuze uko tumugira, reka tubareke. Muratureka uko Yesu adufashe. Ku 17 wahumvise ga pastor, ntuzohindure igihe kimwe. Umukozi w'Imana yaje arambwira ndiko ndavuga ubutumwa nk'ubu, arambara ati wewe ugira uravuga ubutumwa mu gihe nk'iki nk'ubwo bwo kwihana no guhindukira abantu ntuzoronka numwe. Ndababwira ati nimba Imana yarampamagaye hazoza abahamagawe, abatoranijwe. Imana itampamagaye abo bantu ndakababura. Igitangaza rero, uwo muntu yambwira ivyo ngo simvuga ubutumwa nk'ubwo, byarahindutse. Imana ni seri y'Imana. Igihe cyose udeviya, Imana ntihagarara ku badeviya, Imana ihagarara ku bagororotsi. Haleluya. Uwo muntu yambarira ngo ubwo butumwa ntukaze urabuvuga, ngo ubwo butera abantu ubwoba, ngo bugasubiza abantu inyuma. Byarangiye abuze abantu, ariko uyu munsi jeho nabuze naho nshira abantu. Ibujumbura ku munsi wo kwakira nko kuwa 2 no kuwa 5 mba mfise abantu bangana nkabo. Ku munsi wo kwakira no kuwa 5 no kuwa 2 nta muntu arazi no ngo abone abantu. Ku munsi wa 2 mba ndiko ndakira abantu nkabo, no kuwa 5 n'indi abantu nkabo baje kwakirwa hagati mu ndo. Abantu nkabo kuwa Mungu ho tugira kirite zibiri ziramvuye zidasanzwe, imwe irimwo ibihumbi n'ibihumbi. Abantu baba basenga bahagaze nka hariya twahoze kera, baje kurondera ijambo ry'ubuzima, baje kubona ahantu umuntu harimo Kristo Yesu. Urakurikirana ahantu hose Yesu yaba, ujya murambariza ahantu hose hari ikintu kimota cyangwa kinuka habisaza. Nibyo ahantu hose hari ubushobozi bw'Imana. Abantu naho hoba wagiye hari icenda juru mu bisozi bo gusangayo. Reka dusenge, umwanya uranjanye ngomba kubasengera, ariko sheri narakubabariye nawe wari wampindutse. Reka ndababwire rero amakuru narase ndakarangiza ko kantu. Narasenze ndasenga ndafukama ndaruha, muhindure ndihangana ndakubitika ndasuzugurwa, aransuka kwa mazi, aranyiminya, aranyima ibintu byose, aramporera ibintu bibi byose. Ariko sha je nagumye ndamukunda, ndavuga nguyu ntabwo ari wanyanka, ahubwo ikiri muri we nico kiriko kiranyanka. Ngiye guhangana n'ikiri muri we. Niwabona umuntu aguhindutse ntuze wibaze ngo siwe, ntuze wibaze ngo niwe, ahubwo ni cyamwinjiyemwo kibi. Uzohangane n'icinjiye muri we kugira uwo muntu abe muzima. Haleluya.
abantu bafise ababahindutse, hari abantu bafise ababahemukiye, sibo. Ahubwo shetani ababona mugumye mufatanya amaboko ko muzogera ahantu hakomeye cyane, ababona ko mugumye mufatanya urunani ko muzokoreshwa ibidasanzwe, noneho rero agashaka guhagarika ibyo bidasanzwe bizoza ejo hanyu hazoza. Reka ndabagira inama, niwabona uhuye n'igeragezwa uzovuge ngo irigeragezwa nirigomba kumbuza kwinjira mu masezerano, uzohangane n'iryo geragezwa kugira ngo rikugweho, hanyuma winjire mu masezerano. Mwemwe bazira tuza kuca tuparangana nk'uko abadayimoni bari babiteguye, ubu mba mpagaze imbere yanyu. Kubera iki? Icarire sheri, warakoze. Ni kubera iki? Wewe hari ibintu biriko birakuvanga, biriko biragohuruka. Umugabo arahagurutse, umukorege arahagurutse, inshuti arahagurutse, uwo mukorana ibikorwa arahagurutse, aje mu buryo butandukanye, ugumubona ko ari we mubi kuko utabona ko hari icinjiye muri we. Kubera kutohangana n'icinjiye muri we. Senga, wongera usenge, wongera wihangane, wongera uhamagare favere y'Imana ishobore guhagarika ubushobozi bw'umwijima bwinjiye mu mukunzi wawe. Ubwo bushobozi bw'umwijima ni bwamusohoka kamwo, azoba umukunzi mwiza gusumba bya bindi vya mbere. Nimba hari abantu bakundanye ku isi babaho bakundanye, ni jewe na sheri wanjye ku isi. Nimba babaho, nimba hari abantu babaho bakundana, nimba hari abantu bubahana, nimba hari abantu babaho mu isi bibereye nko mu ijuru cyangwa bibereye muri paradizo, ni twebwe na sheri wanje. Nimba hari abantu babana nk'abamarayika, nimba hari abantu bakundanye, yo ampamagaye gato isinda navyumve nkasanga sinavyumvise neza, nzasanga yafukamye, sheri mbabarira, sheri mbabarira, nibikise ngo yambabarira, nibiki habaye mbabarira ngo kutari wanyitavye, je sinari nakumvise. Kandi nagomba ndababarire, ijuru rya mbere ryo mu isi n'urugo rwiza. Ijuru rya mbere ryo mu isi n'urugo, Gihonomu ya mbere canke Gihenomu ya mbere yo mu isi n'urugo rubi. Wa musore we, sengera urugo rwawe kugira ntuzosange watwaye ihaha. Ini wanyu inyama yitwa ihaha ntimuyizi? Muza mumva barayigira komande, na aho nagendeye hose botsa inyama nta muntu ndumva agira komande y'ihaha. Bagira ibindi ariko ikintu biti ihaha. Ihaha ni murizi none. Nta nuza mu isoko arondera ihaha ngo mihaha, wapi ihaha bararyongera. Kandi niyo umwongeye ihaha abavuga ngo ico kintu c'igipapuro umpaye ni iki? Kabara agapapuro, igipapuro. Kandi ico kiriyemera, niyo bagitetse bakagishira hariya hasi, hejuru bagashira kw'imisoso ibitigi bitabaza, bakira gushira kwa amazi riba ryaduze hejuru. Senga wa musore we, ntuzogwe kwihaha. Kandi si umusore gusa, oya na wewe mukobwa, senga ntuzogwe hehe kwihaha. Yo, jewe nari natwaye umusoso umpinduka nihaha, mu nyuma nsanga nihaha, cyanavuga ati ko ari ihaha ryari umusoso, negerezwa kurihindura risubire kubiki ihaha. Umuki umusoso kazima wari umusoso, hanyuma ugahinduka ihaha. None sinzokunda ihaha, negerezwa kurihindura nsenge amasengesho ariyo yose gusika iryo haha ribaye iki? Umusoso. Nahone umusoso atari wa wundi wo ku ruryamiro.
oya reka dusenge nababwiye byinshi. Haleluya! Umwanya watujanye ariko ngomba gusenga, Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Nariko ndavuga umuntu aragoye, umuntu arayoberanye, umuntu arahinduka, umuntu umukorera ibyiza nawe agahindagurika mu kanya gato. Ariko iyo umuntu yabanye na Yesu, iyo umuntu afise Yesu, iyo umuntu agendana na Yesu, aba aroroha. Umugabo uramuyobegwa, umugore uramuyobegwa, kubera yibanira nande na Yesu. Imana igushoboza Yesu abe muri wewe, Imana igushoboza ugendane na Yesu. Hari umuntu yakiye Yesu hano? Hari umuntu agendana na Yesu? Abantu bamwe baza bahari ifite Yesu gusa, ariko ntibemera ko Yesu ari wabahari ifite. Emera Yesu abari waguha lift, winjire muri we, ugendere muri we, aguhe lift. Hari abantu bagendera kuri Yesu ariko batagendera muri Yesu. Iyo umuntu agendera muri Yesu, unamuravye uramumenya. Uravye n'inyambaro yiwe sha, tubona ati uzi kujya muntu harimo Yesu. Inyambaro y'abantu bari muri Yesu irisobanuye, urayibona n'imvugo yabo sha. Bariko baraganira, bariko baravugana, abantu bari muri Kristo Yesu. Ariko hari abantu bagendera kuri Yesu. Imana igushoboze. Wumva ugendera he? Uri muri Yesu cyangwa uri kuri Yesu? Mana yanje, bazobamenyera ku byo bama. Hano yaba narifise umuntu abana n'uwundi, nari kubaza ati utaciye iruhande, mbari uyu mukobwa ingene ameze, mbari uyu mugabo ingene ameze, mbari uwo mwigeme ingene ameze, mbari uyu mukozi w'Imana ingene ameze, mbari uriya mupapa ingene ameze. Hariho abantu hano mwicaranye twoha ijambo ati vuga utaciye iruhande, atarahaguruka kuvuga wabona umuntu yasohotse ati avuge nagiye. Muratwenga mukibaza ngo iyo ni inkuru ndiko ndavuga, ariko nagomba nkubwire siniko ndabatwenza. Ntabwo ndiko ndabatwenza, ndiko ndababwira ngo ukwiye guhinduka. Ikintu kizotuma utsinda abadayimoni kigatsinda abarozi nuko wabanye na Yesu, ukagendana na Yesu. Ikizoguhesha agaciro, ikizokubahisha nuko wabanye na Yesu, ukagendana na Yesu. Nimba hari umuntu yumva yabaye inyuma ya Yesu, ahagarare tumusabire imbabazi. Ntibiteye isoni, ahubwo bifite agaciro. Umuntu yabanye inyuma ya Yesu. Wowe ishavu ryawe nturize. Ishavu ryawe nturize. Jewe rero mfise imwemu yo kubona nuko bibujijwe kurondora ngo nce ndabivuga. Mubu nyene we no cyanda kubwira ati wewe none ntumeze uko nuko birabujijwe, ariko ejo nzobivuga. Ejo nitwavuze ko ari umunsi wa deliverance n'amasengesho hamwe n'ubuhanuzi. Ejo nzovuga. Nzovuga ukuri uyu munsi, ndakuvuga n'ingene uzobura ejo. Nzobivuge. Erega n'ubu nabivuze nuko nabivugiye mu bwenge, nabivuze. Ariko ejo rero tuzovuga idonido. Nzamera ku umwe wese ndamubarira. Nukuri pe, aho ntabwo bafise mu bihe ndimwo. Imana yarabaye amarori abona kure pe, ndayafise. Naho uzoba uri mu mfuruka hariya ndabavundururayo, nibujumbura nkabavundura ati we ico kintu wambariye ko mwikareso hariya kizane. Nza ndabivuga, nza ndabikora, kizane cyaha. Uraza abantu baza gusenga bafise ibigegene imbere. Ibigegene ubutu.
waje mu nzu y'Imana ntugire n'isoni kwera. Ejo nzo naho uzoba wagisize muhira nzokubwira aho bagisize. nzobivuge sawa, sivyo gusa nzovuga, nawe uri kuratwara ubufiyase w'abandi, nawe uri kuratwara umugabo w'abandi, na wewe nzokuvuga. nawe uri kuraharika mwibanga nzogirana. Karabaye noneho bahari abatazoca baza ngo azotuvuga. Uzi ko hari abatazoza.